uca ubinjira mu buzima bwawe ugenda kugira niki isoro uvuga uramwata so mutima oya ibyo sibyo ahubwo jewe none niyo ndamureka atari guhavura sa yego yari guhavura kabisa ndamwe bijya biyoga byose yagoma yihereza uvuga ati iyo utaba hafi iyo ntahaba utaba twari gusanga iraza iyo ntabyo wihendumve no gukarira kweri kandi wonarira nyahunkari juste naje gukara ariko oya acting non je peux pas faire ça jamais ngora arantu bigeze hafi gukubitsa umuntu naramubwashije kabisa yego yari yanciye inyuma n'umukozi candaraka curaka ati je gute ni kiye kintu cagukuruye cyane kigatuma wumva ko wohita mu gisata ca cinema umuntu uko ari Abdish umuntu vraiment ntuzoshobora gufata iminwa y'abantu ngo yipfunge canke ngo uvuge ngo bavuge ico ushaka ko bavuga oya ico ntigikunda nuvuga ngo je nshoboye kuvuga ico ushaka cose ariko mu gihe muri jewe mbafise umutima utanyagiriza vraiment aho buri kuri boma sana okay none ujya ira no ntabwo nawe ujya ira so papa no none yagarye usanga biba bigoye cyane bo biba bivana n'uwo nyene ukuntu iyo film bari karakino ukuntu ashobora kuyibamo ariko wewe naco bigutwaye kumwegera twakubonye mu bikorwa bya 62 July tukubona mu bikorwa bya Bonne Film Academy so ashobora no kukubona mu bindi bikorwa nk'ivya True of hariya kwa Fanira Vine canke mu zindi groupe zikina amaresi ngaho iwacu mu Burundi ndabaramukije amahoro y'Imana abone namwe mukomeze kugira ibihe byiza mwese mwese muneza mukadukurikirana. It's your boy your favorite Abdish. This is Mika TV on Philly Mika. Making sure yuko watunze subscribe kugira ngo ibiganiro byiza cyane nk'ibi exclusive interviews zigiye zitandukanye nizi zose ziragucika. My name is Abdish. Pick your own dreams and go after them so that one day when some to reality you were the first one to notice. Kuri umunsi wa none nabazaniye best actress nkuko bakunda kuzandika mu makomantira agiye atandukanye mu mafilmu menshi amaze kubonekamo. Turavuga nk'ifilme nziza cyane iriko iraca ku rubuga rwa Solo the Hero YouTube channel ndetse no kuri RTNB bamwita Ange Bella Kabanga niyo mazina yiwenya kuri ariko twamumenye cyane nka Bella muri filime zigiye zitandukanye harimo Feu Rouge ndetse n'iyindi film iraho yitwa bayita gute bayita Palma Palma ndetse na party ya kabiri ngigo musoke vuba harimo na ngende The Truth bayitwa Truth akugiriya kwa estime muri 62 July. Niwe rero nabazaniye kuri uyu munsi wa none tugomba tuyage tugomba tube turayavuga. Oh my god yaje asa neza cyane uhereye hasi kuri Air Jordan kaduga hejuru pole kukajipo keza cyane kumutuku ka bien sana hamwe n'agashati kera kandi kagoroye n'umushatsi ewana usokoje cyane gose. Belle turagoye ikaze kuri Mika TV. Merci beaucoup ndabashimiye ndishimye kandi kuba ngaho umenye gute ga Bella we jewe neza cyane neza kandi afisa neza cyane gose kabisa urakoze cyangwa twaye umwanya ungana gute kugira ngo witegure kumbona mengo bine bintu bisaba umwanya munini cyane ga Bella. Oya nukuri nta mwanya murefu gusoza wewe ndazinisa oya reka gorora na mazabi oya gucyagura sice kimwe none gucyagura gakanzo akajipo ipataro ndazi n'indi minota 50 oya ni nkine byantwaye iminota nka 5 voilà gusa
ko buri gitangaza kubera kubera n'abandi kubera ko abandi iyo hageze kwitegura n'imiburi birabatwara amasaha arenga nk'abiri kuduga. Oya nta bintu byo ntawara amasaha abiri niteguye. Okay, ni Bella Best Actress ku bantu boba batakuzi neza wo bisobanura gute wo bibwira gute mu majambo makeya ndetse uce n'abaturamukiriza bari kubadukurikirana. Ubwa mbere ndabaramukije abantu bo kuri Mika TV amahoro y'Imana bane namwe nishimiye kuba muri kino kibanza natumiwe na Abdish. Ku mazina yanje nkuko yabivuze nitwa Kabanga Ange Bella, ndumurundi kazi mvuka mu Rutovu Bururi mbehagira iracari kovesi nkaba ndumurundi kazi nkaba ndumu actrice nkina amafilm ndundi nibaza ko ari nk'ibyo. Okay, ni umukinyi w'amareresi ngaha iwacu mu Burundi ndetse kandi reka ndakongereka kubera ko nabonye abantu benshi mengo baragahuriza ko Best Actress umukinyi mwiza w'amareresi kubera akenshi ndakunda kwisubira mu commentaire kubera ko niho haba hari ivyumviro byinshi by'abantu kandi bigiye bitandukanye. So tuganiri tubwiye ni gute wisanze mu gisata cya sinema? Ni ibintu nateguye ni ngiye seconde byanje mu ngiye seconde sinovuga ngo nakuze ngo ndabikungu ngo nifuza kuzoma actrice sinovuga ngo nakuze ngo shaka ngo kuzo donc nagiye kubyisanga mu kwanza byanjemo niga seconde hama ncanda tangura hariho team sinovuga nka team naringiye kugomba kuyitangura muri kubera ko yari gitangura sinabashije kuyibandana nyamwo bivanye nuko nabona nto kwa avansa hama niho nacandondera estime kugira ngo shobore kuja muri team yiwe 62 July 62 July hama niyo nagushika n'ubundi ko ndakuriramo nongera ndamushimira yuko yanyakiriye muri team yiwe ndavyishimira bidasanzwe kandi nkamwishimira nkumu leader wanje. Ni kihe kintu cyagukuruye cyane kigatuma wumva ko wohitamo igisata cya sinema utohitamo ibindi nko kuririmba ibiki? Ni kintu cya ku attractings? Icambere novuga ko ari message nabandi ko ndatanga. Awe wumva ko woba uje gutanga message? Uretse nico ni histoire noba numvise narigeze kukubwira numvise yari true story numvira mbabaje numva nyene ni kintu umuntu wese atotahura numva niyumvira ha umuntu yoshobora kubimenya yoshobora kubikwiragiza hose kwico kintu coba kibaho donc nca numva kinkuruye yuko noja muri filme kugira ngo shobore kukimenyekanisha ariko niko kitaraja ku mugaragaro igihe nzogishirira ku mugaragaro nzobimenyesha. Ico gihe hari ryari? Niga seconde nko muri 2018-19. Niga seconde jewe imanite ndayihejeje 2023 hanyuma seconde nari ndayize 2022. Yego uri kuri university wagiye kuminuza ndayiheje ngira ndayiheze aho ni kintu ciza kubera ko akenshi buriya umuziki mu gisata cyo kuririmba cyangwa se cy'umuziki barakunze kuvuga cyane ngo amapasenti si menshi cyane y'abaririmbyi bize cyane amashuri menshi ariko no mu gisata cya sinema barakunda kubivuga ko amapasenti menshi y'abantu bakina sinema batize amashuri menshi cyane gose izi kaminuza n'ayandi agiye atandukanye ariko rero kuba ndavyumvise ati je ndiko ndaminuza numva ndyohewe. Oya urumva sinari kubireka kubanda amashuri
umuntu wese urose opportunity nibaza yuko uretse kubibandanya bari nka opportunity asanga bayabuze canke ugasanga nyene bivana yuko nawe nyene adashaka kubikora ko atashaka kubandanya yiga ariko nashimye ko nobandanya kubera ko ataca ari kumbuza kuguma umuntu arondera ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye birashobora kumufasha iki mu gisata aba ariko arakora kindi ku ruhande nka umukinyi w'amareresi ubumenyi kwishure canke izo nyene kuguma urondera zizi bachelors canke kuguma izi university niki university kindi mu gisata kindi umuntu aba ariko arakurikirana nko kuririmba canke gukina amareresi birafasha cyane nibaza mu ishuri ntibatwigisha sinema kubera ko sinema n'ubuzima busanzwe tuba turiko turagira rero mu ishuri batwigisha ubuzima busanzwe none hake oya ahubwo kujya kuntu nko muri university sinibaza ko bigisha ibintu bya sinema ariko hariho ubundi bumenyi uronkaye muri university muri university canke iki bushobora kuca bufatana n'ikindi gisata ariko urakurikirana mu buzima busanzwe bon nibaza ko naho woba uri kuragenda mu barabara par exemple ona nk'ubu nakubwiye nti je kugira ngo nje muri industry ya film ni histoire numvise none umva sinayikuye mu ishure sinayikuye donc ahariho hose wahashobora kuhakura ibintu bishobora kugufasha mu kubandanya igisata ca sinema canke noneho ahantu hose uri ho gufasha kugira gukuraho ubumenyi kugira ngo novuga cyane muri igisata ca sinema dukina ibintu biba biri mu buzima busanzwe Wazi impamvu nenda kubajije ico kintu Nelson Mandela yigeze kuvuga ngo education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Niyo mpamvu nenda kubajije ati kuguma urondera ubumenyi urumva ko ubumenyi ari ikintu nikigwanisha gikomakomeye umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo ahindure isi umva nange nenda kubajije ati ko isi iguma hindagurika usanga tuguma tujana n'ibigezweho kurondera ubumenyi rero sasa mu bindi bisatse bigiye bitandukanye sivyo ugaca wifatanya rero n'ikindi kintu uriko urakora ku ruhande hariho akamaro runaka gaca bifasha ico kindi gisata uriko urakurikirana akamaro niko kubera ko kwishure twiga ibintu byinshi kandi naho tutoba twiga ico bya sinema novuga n'ubuzima ubundi buza gufatikanya n'ubuzima tuza gusanga turiko turakina sinema ni iki kuri Ange Berakabanga sinema naho jewe ntangira ubutumwa novuga ni message ni gikorwa kimfasha gutanga ubutumwa kugira ngo bushikire abantu benshi ni ryari Bera avuga ko film ari film nziza iyo umurimyi abivye imbuto aza kumenya ko abivye imbuto nziza mu gihe abonye ivyamwa umusaruro rero jewe nza kubona yuko filme yabaye nziza mu gihe hariho umusaruro kanaka ari nk'umuntu yaje akakubwira ati wow wakinye ikintu wakinye ikintu mu buzima bw'iwanje avuga ati novuga niwo musaruro naho nca mvuga ati oh God thank you hariho nka film uba umaze kwandika wewe naho watubwiye ko hariho itarasohoka ariko ishobora gusohoka ariko ugasanga siwe wayanditse hoba hariho nka film iraho yindi runaka woba waranditse utaganya nko kuzokora mu bihe biri imbere canke mu myaka iri imbere canke mu mezi ari imbere canke mu minsi iri imbere kubera ko akenshi usanga umukinyi mwiza wa film ashobora no kuba umwanditsi kubera ko ngo baba bafise ngo ama idea agiye atandukanye irahari nabikubwiye mu ubwa mbere
nakubwiye yuko ni hariho ari histoire nyene numvise donc naci iyindi birashoboka yuko bihari yeah. Okay. Dukunze kubona mu mafilm mukunze kubonekamo tugiye muri comment section tukabona abantu bari kuravuga ati Bella akina neza yitwara neza mbega ni akahe kabanga ukoresha ni bihe bintu bishobora kuranga umukinyi mwiza wa film kugira ngo n'abandi baba bifuza gukina film bagendere kuri izo etape basi kabanga ukoresha n'akahe gabe canke nta namba mu muziki mbona numva bavuga ngo kazi na dawa ariko ari mu muziki kugira ngo utoboe uronka abantu bakunda indirimbo zawe sasa weho kuri wewe muri sinema ho biba byifashe gutse kugira ngo tumenye tikana kakweri akora kuri bino bintu kugira ngo yitware neza muri hore baba bamahe runaka kabanga jewe novuga nta ibyo bintu by'akadawa uvuze navyo sinema nabiri sinzi bo poma no okay ni novuga nta kabanga na kamwe nkoresha ico nkora ngerageza gukora ico bambwiye ariko cane cane umuforma ni estime niwe afasha muri byo muri ubwo bubusha navuga muri yo power ituma sanga ndiko ntanga umusaruro navuga ko ari mwiza sinzi ko ari mwiza kubera ko ni abo bariko barabikurikirana niyo bavuga ati wow tukamatwebonye muri comment kabisa rero byose ndabikesha kubera ko neza yitwara neza ariko tugasanga hariho abandi bantu batabivuze kuri bo nkaca bati none Bella naho bahariho naka urambaritse urazi ndakunze kubona kuri social media akunda gukoresha urakunda kugira zya challenge zinu zo gusubiramo nk'amajambo yo muri filime runaka ndakunda gutubona abantu ubwo watubonye yatubonye nace nibaza ati ubwo izi practice cyangwa se training ku ruhande behind ubwo ntico bari kimwe mu bigwanisho Bella yoba akoresha kugira ngo yitware neza muri hore runaka baba bamuhaye training home niki byose ariko aratwigisha kenshi arakunze kutubwira ati akanya dukoresha ni gato kubera ko dukora dimanche 15h à 17h canke 17h30 rero no kuvuga atubwira ati muri ico gihe cose ako kanya aduha ntabwo kaba gahagije gerageza ukuntu ugenda ubibandanye witraninga home rero nyene birangyohera gusubiramo sinzi novuga nabanga niyo nyine imyitozo yato nato ngira niyo gyoba yibanga biva atabindi bintu byinshi nyuma oya ntavyihisha inyuma kandi sinzi ngira ngo okay reka tuje kuri film uriko urabonekamo ni gute waje kwisanga muri Burundi Film Academy ndetse no mu bikorwa byayo sinzi ko buriyo cyangwa uboneka mu bikorwa byawo sinzi bimeze gute jewe ndi muri team kwanza ya 6 July irongowe na Estime ari muri Burundi Film Academy rero novuga ko ari ubuntu bw'Imana kubera ko ntabyo nari niteze igihe babimbwira sinari ndavyiteze ko ntabyo nari niteze vraiment narumvise bambwira yuko noza gukina kanje narakanguswe kubera ko filme ikomeye nka kurya nongera ndanabashimira vraiment muri mwubahwe kubona ko mwanyizeye mukashira mu gikorwa canyu ciza kandi giteye igomwe mubona ko ndayibereye kujamo thank you so much ndabashimira cyane nta nguvu nabishizemo kubera ko babimbwiye ntavyitetse okay muri filime iriko irakundwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye Feruje kubona batarayiraba ahantu igeze uyu mwana w'umukobwa mubona Bella Bella hamwe twosanga mu buzima busanzwe umeze nka kujya kuntu twakunya muri Feruje ko uteye ubwoba nagize ko hatirije umwana w'umukobwa ati mvira ku muhungu uca ugenda no ku mwana w'umuhungu mubari ati ndagusabye ujye mwana w'umukobwa chance
muve inyuma mureke kandi ndagusavye Nsoro Ira umfashe uturire iyi foto ya Chance kandi ndabigusavye nona please nimunkunda yifuta bera ko kurinda bige ibintu bitandukaniye no muzo busanzwe gabe ubose komeze oya si nitwa turiko dukina ubuzima busanzwe oya tuba turiko urakara kumbe oya yaraza arasaba ati ndikurinda kwingiza subiza Yesu bisanzwe wanje no kuri ndakwingiza ira ndamukunda kwingiza munsubiza none wumva just now namushwani ariko birabona ni urumwana mu bikorera ko wabusanze kwanza yikundaniye uca ubinjira mu buzima bwawe ugenda kugira niki Nsoro uvuga uramwata sumuti oya ibyo sibyo ahubwo jewe nasanye umutima wari wasanyasanye umutima wari wasanze donc jewe oya none niyo ndamureka atari guhavura sara yego yari guhavura kabisa ndaba bijya biyoga byose yagoma yihereza uvuga ati iyo utaba hafi iyo ntahaba iyo utaba twari gusanga Ira iyo ntahaba wihenda umve yani novuga biratandukanye cyane n'ubuzima busanzwe kubera ko Jesse komeze kubera ko twakinye dokina script ntaho bisana n'ubuzima busanzwe nizihe hore bakunda kugwa zikakorohera gukina zikanyorohera gukina zo ubona murashoboriza je mbona muri romance kabisa muri drama nawo wasanga byakwe yego merci izinyorohera romantic sinzi ndagerageza novuga n'izindi ndagerageza buke wakinuka si cyane no gukarira kweri kandi wonarira nkunkari juste naje gukara ariko oya acting non je peux pas faire ça jamais yega katigeza mu mahoro abuna nkwitira mu kigani si byahatari wenda kwibuka muri Truth Mengo ari ahantu bigeze hafi gukubita umuntu naramubwashije kabisa yego yari yanciye inyuma n'umukozi candaraka curaka ati je gute urutisha ko birumvikana ndamuhemba ngo oya no wega nawe yabagusuzuguye cyane yari yangoteje okay tukubonye mu bikorwa bya 62 July tukubona mu bikorwa bya Bone Film Academy so ashobora no kukubona mu bindi bikorwa nk'ibya True of hariya kwa Fanira Vine canke mu zindi groupe zikina amaresi ngaho iwacu mu Burundi ntaco bitwaye bashimye ibikorwa byanje ahariho hose noshobora kuhaba abakinyi ba film benshi reka tuvuye ku gisata cha film kubera ko niho nawe usanzwe ubarizwa turaherutse kubona mu minsi iheze hari umukinyi kazi wa film yatatswe n'amakomantira yatatswe n'ibitiro bigiye bitandukanye ama posti bamuvuga ko ati wewe wiba abagabo babandi ati wewe usambura ingo z'abandi wewe ugira ukuntu wewe ugira ukuntu nkawe nka Bera Kawanga uramutswe watatswe n'ibitero bimeze nkuko ugasanga bariko barakwagiriza ibintu runaka bimwe ugasanga nta nuko ari ibyo ugasanga nyene ni ibintu abantu bakreye kugira ngo bagushire nko hasi canke bakurondere ko ibindi bintu wo kwifata gute wo kwitwara gute muri iyo situation yarinde wamkinye wa nyine akomakomeye kaisi yego bo jewe umuntu uko ari Abdish umuntu vraiment ntuzoshobora gufata iminwa y'abantu ngo yipfunge canke ngo uvuge ngo bavuge ico ushaka ko bavuga oya ico ntigikunda nuvuga ngo je nshoboye kuvuga ico ushaka cose ariko mu gihe muri jewe mbafise umutima utanyagiriza vraiment aho buri kuri boma sana
Ange Bella Kabanga abanye gute n'abagenzi biwe aba cineaste muri rusangi kubera ko turamaze kumva ko hari imigwi imwe usanga batabanye neza n'abandi ugasanga bamwe mu bikorwa byabo ni ukwabo gusa ntibashobora kwiyegereza abandi bagenzi babo ngo bafashanye kugira ngo baduzanye bakore igikorwa gikomakomeye. Mbega Bella wewe ku giti ciwe abanye gute n'abandi ba cineaste cyangwa se movie makers bagenzi biwe nk'aba ba Fanny Lavine cyangwa ba Miley aba bakomakomeye kubera ko turamaze kubona ko nabo umaze kugira izina ngaha mu Burundi mu gisata cyose ne baranzi none bake yego bande abuvuze ngo bande baranzi sinene bajya kubera ko basanzwe nabo ari abakinyi b'amareresi muri mu gisata kimwe kandi nawe ukaba uriko uraboneka muri filime ikomeye ngaha mu Burundi sinibaza ko atakuzi ubanye gute nawe yari par exemple niko nari kuvuga nawe n'abakado n'abandi none je nabonye sinzi ko none je twopfiki navuga mana yanje ko just nibaza nuko bananze gusa peut-être barashobora kuba bayiraba bakaba banze uko nibaze yuko banze uko nyene tu ntabwo turahura nabo none urumva twopfiki kwe urumva hariho imigwi imwe yagiye irigunga yavuga ati twebwe dukurana n'abantu nyine bacu nivyo bisigo bakabona mengo bari kwije ntibogenda korana n'abandi mu yindi migwi igiye itandukanye kugira ngo bakorere hamwe basi kubera ko bavuga mu cyongereza ngo united we stand. Jewe rero kuri ibyo ntacu ndabizi ko kirekire sinzi ko hari ababikoze sinzi ariko je nta muntu n'umwe bavuga dupfa n'ikintu kuri ico urazi ikindi kintu Bella hariho abashefu b'imigwi kanaka ari hano ndabizi bigeze kubuza abantu kuja gukina mu yindi migwi y'abandi bantu bakavuga ati wewe nibaguhamagara hariya uzogenda gukinayo canke hariya uzogenda gukinayo afu ya akacaboneka akantu mengo kinzigo ibintu nkene ivyo niyo mpamvu ninda kubaje ati weho ubanye gute n'iyindi migwi si bo umugwi ndimwe ujya 6 July ntibakubuza kugenda gukina ahantu kanaka baba bagushimye mu gikorwa oya sinzi bo ko je nibaza ko ata bintu bibi bo babanyemo nabo usibye ko naje ata bintu bibi tumo batubanyemo niyo migwi kubera ko nakubwiye ko ntabonzi rero nta mugwi boshora kukubuza ngo ngurehe ngo ntuje gukina hana bo ntavyo ndabona. Okay. Iyo baguhaye nka hole ukundana n'umugabo kanaka kandi asanzwe afise umugore ariko muri film hoho atawe afise we birakorohera kumwegera iyo muri ko murakina none ujya ira none ntabwo nawe ujya ira so mu papa no none yagarye usanga biba bigoye cyane bo biba bivana n'uwo nyene ukuntu iyo film bari karakina ukuntu ashobora kuyibamo ariko wewe naco bigutwaye kumwegera hariho delimite hariho nk'ibintu novuga mu gihe nabandi conductinga film umutima wanje ndawushira kuri film tu nta kindi mu gihe rero mu gihe avuga ati tuko turactinga yirekuye nanje ndirekura mugabo hariho delimite donc sinukuvuga ngo ni kumupapa gusa umuntu wari we wese afise novuga ico bita kutirekura muri urumva nawe uca hariho abagabo bamwe na bamwe babuza abagore babo kugenda gukina amafilmu hari n'abandi babemerera ariko bakababwira ati film zo kwigirana n'abandi bahungu cyangwa se abandi bagabo izo nazo nemeye abo ni bamwe hariho abandi baba bafisa abafiance sibyo bakababwira ati nubagenda gukina ayo masinema yanyu muzokine nani ubaguha hole yo gukundana n'undi muhungu romantic izi za romance izi za drama sibyo
kuri Bella hoho sinzi nimba ufise umufiance sinzi nimba uri single sinzi uko uhagaze kose nta muntu arakubuza gukora horekana ko baguhaye oya oya kubera ko bacereka ni hatari Bella jo musumwe barigeze kumbuza ati umviriza Abdish wewe hore izi nizi ntuzozikina niwe ugiye gukina sinema nta urambuza gukina hore kubera ko baratahura ko ari sinema mba ndiko ndagira ari kandi baratahura yuko atari twebwe tuba turi twenyene baratahura ko bari inyuma ya kamera donc baratahura ko ari acting no kuvuga nta urabimbuza. Okay. Imbere yuko uja ufata decision yo kuza gukina ibintu by'amasinema waragishije inama abavyeyi cyangwa se nawe uri muri ba bantu bavuga ati jewe ndagikora azokimbuze ariko basi namanje kugikora mbe byageze gute kuri Bella? Nagiye ndabibamenyesha nyene uke waratangwe kubikora abashimvuga ibintu nzi nayo navuze ko ari naragenda nyene kubera ko basi sinumva ukuntu noshobora gutangura kubabwira kimwe gusa nta gihe kinini bahishije kubera ko sinatanguye gukina sinema batarabimenya donc rero nayo babwiye ariyo ndi kimwe gusa sinaye bwatangure gukina sinema donc nari muri ya club ya mbere kimwe gusa bavuga baza baravuga ati none ivyo uri kuravuga by'amasinema biri he ko tutayibona hanyuma rero bacha batangura kubona igikorwa ca mbere muri The Truth. Okay, ndibaza niba vyakiye nabi rero kandi none imigisha y'abavyeyi ubu uyirimo gari abantu akenshi bakunda gukora ibintu batagishije inama abavyeyi ugasanga imihezagiro y'abavyeyi ugitangura muri iki kintu ze muri iki gisata ugitangura hariho nko muhira ntibakunze kuvyumva nyene vyo ntituvyumva hariho kandi n'abadatahura ko hariho message uri kuratanga hariho n'abadatahura ko ari inyigisho kanaka donc nous sommes comme des pasteurs nous sommes comme des quoi nuvuga des évangélistes no kuvuga ngo turetse kuba tuja umuntu uze kubabwira ati ntimuze mukora iki ahubwo tubibamwo kugira ngo twerekane neza ingaruka mu gusozera Bella ni ze target cyangwa achievement wifuza gushika ko muri kino gisata cha sinema? Nifuza gushika kure hashoboka Imana ifashije kuhashika Imana yonyene aho yobona yuko noshika kuko ntiyifuza ko ngarukira hagufi Ego nk'ubu utsangwe gukora ibikorwa byawe wo kwifuza gukora film zimeze gute? Izo zose numva yuko uwo mwanya niyo niyigezweho nko gukora donc yaba drama yaba action n'isho nukuvuga ngo vyose ivyo mbona yuko noshobora yego canke mbona yuko hari wundi muntu yobikora nkabona hariho message kanakisha gushikira umuntu no yikora kabisa. Okay, reka tugushimire cyane Kabanga. Merci sana nawe. Kazina kawe karangira. Byake kumukavuga. Uguvuga gushikara muhira. Asante na biba kumenya mwaduwaye kubera ko ujya ntivyari byoroshye kuronka naho abantu niba byoroshye kuronka kabisa. Oya nukuri nta busy. Merci sana. Maturaje buri munsi ni ataye. Oya si buri munsi kabisa. Si buri munsi. Umwanya wose uzonkenerera ko ndawufise ndakeka nta mwanya wa hatari imbura nukuri ndahari kandi merci sana nawe kubona wampisemo. God bless you. Okay. Twabaramukije fasha unabaseze. Ndabashimiye
kubw'ihiganiro mwakurikiye hano kuri Mika TV ndabashimiye cyane kubona mwafasha akakanya kugira ngo mubane natwe ndabashimira kugira ngo mubandaye mukurikiranira ibiganiro byabo mubandanye no munadushigikira kuri Six July mukurikira ibikorwa byacu mubandanye mukurikira no ku bikorwa vya Ferouge igeza haryoshe cyane ibintu ni fire turamarana mu misi bipanga turazana haje imiriro mu misi nawe yezo agutesha kumurindira ahubwo mwaragwanye nawe uzifashe akantu kameje nshaka kumfasha nta nyanka uzocuza tukumukubita uzongera uzonshika kumfasha sinazibonye byakwere zose narazibonye ubu nanje rero wewe uzongera kararuza. Okay, asante sana rero nawe ndagushimiye twabanye kuva ku munsi wa mbere gushika agakanya. Imana ikongeza imigisha. Don't forget to subscribe. It's your boy favorite Abdish. Ciao ciao.